tukiraho nyene MT abo bazungu impaya yaguhaye bugosi bo bakubereye inzira yo kukwinjiza muri Freemason ga MT number 1 narijya ari byo bimaze imisi bivugwa cyane bikuvugwa ko cyane yuko ba waramaze kwinjira muri Freemason winjijwe yo na Sadbi MT duha umuco MT no kuvuga ko icyo kibazo mu bajejeki kiragoye kwishura kandi cyoroshye no kwishura just no kuvuga gusa music, celebrity, entertainment, showbiz. Welcome to the Town Trend Show. Mahoro bantu bacu nshuti zacu tuzere komeze neza nkuko natwe tumeze neza. Iyi ni Lynda Lacosta TV ibazaniye The Town Trend Show kiganiro kibahereza amakuru ari ku mwanya amakuru abenshi baba bafise ko inyota yo kumenya. The Town Trend Show ifatikanije na Lynda Lacosta TV irabibafashamwo mu kubahereza ayo makuru mwari munyotewe. Uyu munsi rero twabateguriye iki banzu ufyonde subscribe like na commentaire kugira utubwire kungene wakira ibiganiro vyacu ku buryo n'undi yo bafite ikibazo canke afite intererano yo kwandika muri commentaire akavuga icyo twohindura canke tukongera ko ni kwagukuza umuziki wacu Burundi nta kindi nta yindi target yacu. Ati uyu munsi rero twabateguriye iki ni nyuma yo kubona indirimbo yasohotse giturumbuka yitwa One Day ya MT number 1 afadikanije na wamuririmbyi Sadbi Satrama Bafle aho indirimbo yavuzwe ko byinshi eka nubu akaba ari yo nkuru iri mu gisagara ca Bujumbura ko abenshi yasohotse ku munsi wa Saint Valentin ariko akaba atari ibintu vya Saint Valentin vyari bivugamo ariko uragerageje kuraba video gerageje kuraba amajambo y'urukundo arimwe muri yo ndirimbo ukabona neza yuko yega Saint Valentin akaba ari indirimbo iri mu rukurikirane rwa MT number 1 azosohora vuba akaba indirimbo yasohoye rero giturumbuka tukaba twaramwegereye MT number 1 kugira aduha umuco ko ni vyinshi twari dufise byo kumubaza eka nawe mukunzi wa Lynda Lacosta TV ni vyinshi wari ufise byo kumubaza ariko twahakubereye turamwegera MT number 1 twarabemereye neza yuko atamusi n'umutuzigera tubagwisha hasi atamusi n'umutuzigera tubadekonera reka rero dukwakwanye dukoresha umwanya tumuronde MT number 1 kuri nimero ya telefone nituzi ko ava twitaba kwera murazi amasaha hari iwabo. Allo MT number 1 meze neza sawa hari ibibazo vy'abakunzi b'umuziki ndundi ndetse n'abakunzi bawe muri rusangi bafise bibaza vyinshi cyane kuri indirimbo One Day wasohoye giturumbuka niye target ufise icambere kuri iyi album yawe ugiye gusohora. Icambere novuga nuko target mfise kuri album self made. Icambere kwanza ni gift ku bafana b'umuziki wanje n'umuziki w'Uburundi muri rusange ni ikintu nateguye kugira kirashikire hirya no hino ku isi yose biciye mu buryo bwa platform canke social media. Ni kuvuga target mfise nuko izoshika ku mpande zose ku isi yose ahari umufana wanje wese canke umufana w'umuziki w'Uburundi kandi ni album nashizemo indirimbo natoye mu ndirimbo zose mfise nakoze mu mwaka uheze nizo nakoze mu ntango z'uyu mwaka urumva ifise inguvu. Icya kabiri twobaza nti
ni igiki gitumye usohora one day imbere y'izi ndirimbo zose nk'uko twayibonye muri album iri muri album? icya kabiri ni uko gusohora indirimbo one day ni ikintu nayo nyine ni gift ku barundi bose bakunda umuziki w'Uburundi, ku barundi bose bari muri entertainment, ku bantu bose baryoherwa n'umuziki muri rusange. Ni gift yabo. Igitumye ndayisohora ni uko ni indirimbo nasabwe n'abafana benshi bari barindiranye igishika, kandi je iyo nemereye abafana ikintu bisaba yuko ndagisohora, icyo nemeye ndagisohoza. Ahubwo rero nicyo cyatumye nsohora indirimbo one day nkayitanga kugira inezera abo bose bari bayirindiriye canke nabo bose yashikiye nka surprise. MT, gukorana na Sadbi indirimbo zibiri zose nakahe kunguko umaze kubona kuri Sadbi? Novuga gukorana na Sadbi ni target yindi nyene yo kwagura akarere mu gihugu cacu c'u Burundi no kwagura akarere mu makungu, kuko imitwe ibiri yigiye hamwe hari ico igerako, kandi nk'aba business partners hari ibintu byinshi usanga ziyongereye. Hariho relationship canke mastermind tuba twakoresheje, hari ukuntu usanga ibintu twabikoze fresh. Biravugwa yuko ushobora kuba waramuhaye amafaranga menshi cyane, amafaranga atagira uko angana kugira Sadbi akwemerere gukorana indirimbo one day. Atari banga waba umuhaye amafaranga ngahe MT? Icuko naho ushobora kuvuga amahera nahaye Sadbi, ibyo nibanga hagati y'aba business partners. Si ngombwa yuko ndayavuga, ariko hari ukuntu nyene tuba twabikoze kandi babi byaciyemo fresh, namwe murabitahura. Merci sana. MT, none urabona bakorohereza ku ruhande rwa promotion? Tubona ubikora neza cyane, uri mu bagwanira umuziki ndundi, ariko kibazo cha promotion ngahi wacu twabona neza yuko umengo baragukumira. Uvyakira gute MT? So ikibazo cerekeye promotion, sinabaza yuko ari ikibazo gifise jeje nyine mu muziki w'u Burundi canke muri industry y'umuziki wacu. Navuga yuko ikibazo kiraje shinga aba artiste bose b'abarundi kw'isi yose aho turi, ari navyo bituma murabibona mwese, ari navyo bituma twamana imyidogo. Gusa navuga yuko hariho abama promotion, hariho abamvuza, hariho abantu bashigikiye umuziki w'u Burundi kandi bivuye ku mutima, abo rero baraheza bakadufasha. Ariko hariho n'abandi usanga sinzi ukuntu bavyiyumvamwo, abo rero niba uca usanga niyo umuhaye ibikorwa vyawe atigera biha agaciro. Kandi umuntu nk'uwo rero nubwo uwo muha ibikorwa ukabimuha ari nk'ibikorwa ati nkorera aka kazi, naho nyene uca usanga acumbagira. Umuntu ushobora guha ibikorwa akabikora neza ni wa wundi abasanzwe banabikora n'umutima. Ubwo rero ku kibazo ca promotion, hariho ababikora, hariho n'abatabikora batabinezwe, ariko byose turashima umuntu aba afise ukundi kuntu ashikana ibikorwa ku bakunzi b'umuziki wacu. nta ribi. Twarabonye abazungu muri iyi video one day. Abazungu ubona neza yuko bari muri mood ya video, ubona neza yuko ari abazungu warondeye kugira baje muri video yawe kugira bayitagatishe neza. Wotubwira amafaranga woba warabarisha abo bazungu kugira baze muri video yawe GMT?
byerekeye abazungu bari muri video nanje ari jewe nababonye kama surprise. Iyi ni habaye kubw'inguvu za Empire, nibo bashyizemo inguvu kugira yabaye package muri Empire, nibo sisukuma bivuga juste ni nka surprise bankoreye, ni surprise bankoreye vraiment, kandi nabonye ko afite ingufu nyinshi sana. Merci. Tukiraho nyene MT, abo bazungu Empire yaguhaye bugosi bo bakubereye inzira yo kukwinjiza muri Freemason ga MT number 1. Narijya ari byo bimaze imisi bivugwa cyane, bikuvugwa ko cyane yuko ba waramaze kwinjira muri Freemason winjijwe yo na Sadbi. MT duha umuco MT. So no kuvuga ko icyo kibazo mumbajije kiragoye kwishura kandi cyoroshye no kwishura, juste no kuvuga gusa. Duha umuco MT kuko nibibazo abarundi isinzi bibaza ko urazi irirenze umuntu ari barirenze impinga, rezo sosio ravuga abantu bakavuga bakavumera kandi nta banga ririho MT, ubwo ntiho ba waranyoye amaraso kabisa MT. Abo bazungu mubona muri clip nabadufashije gukora umuti, kandi nibaza yuko bazoguma banadufasha gukora umuti. Mugabo kuvuga yuko aribo umuntu agomba gucako kugira yinjire muri Freemason, ico sinshobora kukivuga ko, sinshobora kukivuga ko gusa juste murabona yuko twakoze umuti kandi n'imbere ni heza vraiment. Reka turindire turabe n'uburyo ibintu bimera neza fresh. Ibiki bimera fresh. Bakunzi ba The Town Trend Show, murumva neza yuko hariho agahaze, hari akantu MT number 1 yanse kuduha umuco neza kubiri ko biramuvugwa ko mu mico yacu naho ya The Town Trend Show. Murazi neza ko tubanyoteza tutarandira ku kintu umwanya muremure. Reka dukomeze MT number 1. Saint Valentin ikubwiye iki? Uwo bufise souvenir yaba nziza canke mbi? MT dutera inkuru gato y'ivyo bavyarakubaye ko ku munsi wa Saint Valentin, kuko ni vyinshi twibaza nko gusohora indirimbo giturumbuka kuri Saint Valentin. Ushobora kuba hari ivyakubaye ko kuri uwo munsi. Dutera inkuru gato MT uryohere n'abakunzi bawe ko bari banakunyotewe muri iyi industry. Saint Valentin Saint Valentin je kimbwiye nuko twese tuzi ko ari umunsi mukuru w'abakundanye. Hama juste ntabwo nta kintu kigira kimbabaza kandi kuba barasimaka ku munsi wa Valentine, ariko ntacyo vraiment nta kintu kirambabaza kuri Valentine's Day. Icyo nari nibagiye souvenir ni one day nyine, ni one day niyo souvenir, niyo gift ifise hirya no hino. So one day ndayituye inyambo zose ku isi yose kugira zishikirize abazo, ibaryohere, especially kuri uyu munsi nyine wa Valentine's Day. Indirimbo ibaryohere n'abazo. Reka tugushimire MT number 1.
ya bakunzi ba The Town Trend Show, murumvise neza yuko MC number 1 aheje kuduha umuco kuri ibibazo bijyana biriya twamubajije, akaba hariho n'ivyo atashoboye kuduha umuco neza, ariko gumana natwe. Mr. Kopie kure yari kuri micro, Lynda Lacosta TV, The Town Trend Show. Ni mubandanye mufyo na subscribe kugira mubandanye muronka amakuru ari ku mwanya, amakuru agezweho cyane. Turabakunda cyane. Ciao ciao. Music, celebrity, entertainment, showbiz. Welcome to the Town Trend Show.